Shalom, nongeye kandi kubaramutsa muri no series ya kabiri aho tugiye kubandanya tuvuga ubutumwa bwiza, duhishura ubutumwa bwiza bw'ubwami, tuvuga kandi n'ijambo ry'Imana, ariko kandi tuvuga n'impanuro, itandukaniro n'ico bisaniyeko. Imbere yuko tubandanya nagomba ndabakire kandi abakonzi ba CANAAN TV kugira ngo mushishikare gukurikirana ibiganiro bica hano kuri no TV. Imbere yuko tubandanya rero ko dusenge. Mana, turaguhaye ishimwe n'icubahiro, turagushimiye kandi ko utugiriye amahirwe yo kuganira. Turasenze kugira ngo ubane natwe kandi dushoboze muri vyose mu izina rya Kristo Yesu, amen. Muri Timoteyo wa mbere 3:16 turavuga ngo ivyanditswe vyose vyahumetswe n'Imana, nta jambo na rimwe rihari ryo guta. Bino bitabo petete nitwaronka umwanya tuzovuga ukungene uno muzingo w'ibitabo wanditswe mu myaka irenga 1500 vyashizwe hamwe, vyandikwa n'abanditsi barenga 44. Hanyuma kandi bavuga inkuru zitandukanye mu bihe bitandukanye muri iyo myaka yose, umwaka wa mbere wa kabiri gushika ku mwaka w'1500. bavuga ibintu bifitanye isano, bavuga umuntu umwe ari we Kristo Yesu, ari bishimangira Kristo Yesu nk'ibuye ryagawe n'abubatsi, ariko rikaba ari ryo rigumye ifuruka. So rero ubutumwa bwiza buri très important cyane, kuko nibwo dutegereza kudefanda. Nta kindi kintu ntidutegereza kudefanda ama ideologies yacu, vyiyumviro vyacu, ntitutegereza kudefanda ama experience ari personnel. Ntasubiriza ubutumwa bwiza ivyo je naciyemwo, canke intahe ziri personal, canke intahe ziri ku giti c'umuntu umwe wese, ntiziremplace ubutumwa bwiza. Umuntu arashobora kugira peut-être reka tuvuge nk'intahe Imana ishaka kugushitsa nk'ahantu kanaka. Iyo ntahe yawe ntikiza guhindura ubutumwa bwiza. Oya, ubutumwa bwiza niyo foundation. Iyo nawe ni Kristo ahishuwe. Reka tuvuge gato kuri Kristo ahishuwe na Kristo yakiriwe imbere yuko dusoma ijambo ry'Imana. Kristo yakiriwe ni bisobanura ngo n'umuntu wese yagiriwe ubuntu bwo kwakira Kristo akamubera umwami n'umukiza. Uyo muntu namba vy'ukuri vyavuye ku Mana, uyo muntu afise ubugingo budashira. Muri Yohana 6:44 haravuga ngo niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu. Ivyo navyo bica biduhindukira ubwenge buva ku Mana, bica biduhindukira niyo ituzana. Imana ituzana kuri Kristo Yesu. Kristo Yesu naye kaca aduhereza ubugingo budashira. So umuntu atamagawe na bamuyomba, n'abantu bavukana, atamagawe n'abandi bantu, uyo muntu vy'ukuri afise ubugingo budashira. Hariho rero abantu usanga bari mu makoraniro atandukanye, mu madini canke ahantu hariho hose, ugasanga baragira ubuntu barakira Kristo, ariko ikintu cyonyene kibuze no guhishurirwa rero iyo Kristo bamaze kwakira. Umuntu ategereza kugera kuri no level canke hano hantu ho guhishurirwa uyo Kristo. Dutegereza kugera kuri level yaho twumva yuko twaronse the truth revealed, ukuri kwahishuriwe. Ukuri kwahishuriwe sasa niyo mwuzuro wa Kristo Yesu. So hariyo Kristo yakiriwe na Kristo ahishuwe. Ahishurwa mu muntu yamwakiriye. Uyo rero iyo umuntu amaze kumenya umuntu atahura igituma umuntu yarakiriye ubwo butumwa bwiza. Igituma hariho kwakira no kumenya ico gituma rero sasa umuntu yarakiriye ubutumwa bwiza. Reka dusome gatoya mu gusura mu vyagezwe igice ca 5 ku murongo wa 22. Twifashishe amajambo y'Imana mu gusura mu vyagezwe igice ca 22 umurongo wa 5. Haravuga ngo ntihaze hagire izina mukobwa yambarana impuzu n'izina muhungu, canke ngo hagire izina muhungu yambarana n'izina mukobwa, kuko ukoze ivyo wese aba abaye ikizira kuhoraho Imana yanyu. Amina. So twifashisha no majambo yanditswe mu vyagezwe Imana yari yarahaye Abisirayeli, ariko tuyakure mu mutima w'ubutumwa bwiza. Biba biri dangerous cyane, biba biteye ubwoba cyane mu gihe umuntu ajya mu gitabo
cyo gusubira mu vyagezwe, donc asubiye mu vyagezwe agakoporo akagira icyo bita copy and paste, agafata ivyanditswe byo mu isezerano rya kera akagerageza kuvyinjiza muri ano muri yindi sezerano turimo. Ubwa mbere ifo kutugira ino understanding ko no gutahura yuko ano masezerano abiri aruzuzanya ariko aratandukanye. Irya kera kugira ngo umuntu ashobora kuritahura bisaba yuko aba afise understanding cyangwa gutahura kwisezerano rya rino rishasha turimo rya Kristo Yesu. Rero uriko urasoma par exemple nk'ahantu je nakuriye bavuze ati ntiyakigire zino mukobwa yambara na zina muhungu, atavuga ati aha mwasoma ijambo ry'Imana mwavyumvise, nta zina muhungu nta zina mukobwa. Umva wambaye ivyo zina muhungu n'izina mukobwa ukoze ikizira. Uko niko dusoma ano majambo twifashishije umutima w'ubutumwa bwiza. Ni vyiza ko dutahura ico bita izina mukobwa n'izina muhungu, ico ni cyambere. Ica kabiri ni vyiza ko dutahura ico ubutumwa bwiza bwita kwambara. Ica gatatu ni vyiza ko dutahura ico rino sezerano turimwo ryita impuzu. Ica kane ni vyiza ko dutahura ico Bibiliya yita ikizira imbere y'Uhoraho, kuko ikizira mu isezerano rya kera sico kizira mu isezerano rishasha. Ukuntu isezerano rya kera rifunctiona siko rifunctiona muri rishasha. Nk'akarorero ukuntu baririmba mu isezerano rya kera n'abantu bake wategereza kuba uva mu miryango 11 havuyemo abarewi kugira ngo ushobore kwemererwa kuja mu bantu batambira baririmbira Imana ku musozi, niho wategereza kuja gusengera. So iyo tuvuze gusenga muri no sezerano biratandukanye cyane gose no muri no sezerano turimo. Irya kera niryo turimo biratandukanye cyane gose. Iyo Bibiliya ivuze ati ngo ntihagire izina muhungu, izina muhungu niki? Izina muhungu na zina mukobwa ni abantu bizeye Kristo, n'abantu bagira ubuntu bwo kwizera Kristo Yesu. Umuhungu n'umukobwa canke umupapa canke umumama yakiriye Kristo Yesu niwe zina muhungu na zina mukobwa. Kuko rino jambo doje gusoma ngaha nawe urisa rifatanye no kwambara amapantaro, no kwambara ibitenge, no kwambara ikanzu. Mu Burundi dufate muri no mico yacu bambonye nambaye ikanzu bunyene ngaha muri community yacu bambonye nambaye ikanzu, aha ariko mu Bisirayeli ikanzu nizo mpuzu zabo, abagabo nizo bambara. So rino jambo birafise ico bifatanye gose n'imico y'Abisirayeli. Ariko tweko turarisoma ntiturizana cyo dukoporora ngo abagabo ngo muzokamara amakositimu. Ndasenga ngo Imana itugire ubuntu bwo gutahura ijambo ry'Imana. Muri iryo jambo ry'Imana Imana iduhereze ubwenge, iduhereze guhishurirwa umutima w'ubutumwa bwiza wawihishije. Kubera niko ndavuga no majambo, ni kubera ko mu majambo yose y'Imana yo misano rya kera yose umutima wose ni Kristo. Umutima wose ni Kristo. So amajambo y'Imana ni meza cyane, ariko ano majambo cyane cyane mu misano rya kera, mu yandi majambo two turavuga amasezerano abiri. Isezerano rya mbere rya kera nk'amajambo y'Imana, isezerano rishasha nk'umutima w'ubutumwa bwiza. So Imana iduhereze kwakira ubuzima bwo gutahura no guhishurirwa uno mutima w'ubutumwa bwiza, kugira ngo igihe cyose tuko turasoma amajambo y'Imana dutahuremwo umutima w'ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu. Mwarahezerwa cyane. Kadusenge. Mana ndagushimiye ko uri kurahishura ibyo ushaka kuri twebwe. Ndasenga Mwami kugira ngo badukurikirana bose igihe cyose ko turasoma amajambo yawe duhishura mu mutima wa Kristo, ko Kristo niwe fondation, niwe the cornerstone, niwe vyose muri vyose. Uduhereze tumaze kumumenya dushikare kubeshwaho nawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen.